niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Jewe ntafatiro tarya tuba ridome kandi matara. Jewe ntafatiro muco uticuza ucundisha igicugu c'umwijima. Ndaguhaye mwaramutse namwiriwe. Uno musi nje kugira ikiganiro ca kabiri cerekeye abapfumu, abarozi, abakonikoni na Nangayivuza. Mu kiganiro caheruka naravuga yuko ikibanza c'abakonikoni, ikibanza ca Nangayivuza, ikibanza c'abarozi n'ikibanza c'abapfumu si mwibohero, si mu munyororo, ekaye ni muri laboratoire. Laboratoire je nayise irogorero. Naho nukuvuga ahantu barogorera abantu, kubera abantu b'abahinga gose bazi ubwenge, baciye ubwenge, niho hantu bagenda kurondera ibintu kugira ngo barogore abantu bakora ibitari ivyo. Navuze nti jewe rero Patrice tarayida tuba ridome kandi matara ntimuco uticuza ucundisha igicugu c'umwijima. Ndababwira nti rero muze twizerane twiganye ikirundi c'abarundi, kuko no kugira nti uragateba gutanga naje ntebe guturikisha, urakagira iyuja n'iyuva, urakagira ibanga n'ibango ubangiramwo imbuto. Ivyo naza kubivuga hanyuma mugambaye kuba ndabikwipuriza kugira ngo uze tujane neza, ukamenya yuko ikibanza c'abo bantu si muri gereza, si mu munyororo, ni mwirogorero. Ni mwirogorero ndagisubiramwo. Ubu ngomba kuvuga abapfumu. Uno munsi mvuga abapfumu n'abarozi gusa. Abapfumu iryo zina ricagagurwa gute? A. Integuza. B. Inyitangizo. P na F na E ntafatiro. Ni Itsitso. Ingobotozo. U agasozo. Eheraba ndiko ndakibereka umupfumu ndiko ndakibereka. Ni kubera iki ndayibereka gutya? Nari gushaka kuvyandika kuri ordinateur, nari gushaka kuvyandika kuri rutondanya bumenyi, mugabo je nshaka kubibona neza n'inyandiko yiwanje iboneka. Nukuvuga urabona ko hariho P, hariho na F na E icuritse. Iyo ni E niyita E ntafatiro. None yitwa E ntafatiro kubera iki? Yitwa E ntafatiro kubera iryo jwi ntirigira indome bifatana. Rirafatana na A ukacuvuga ngo gupfana, rirafatana na I ukacuvuga gupfisha, rirafatana na U ukacuvuga gupfuba. Nukuvuga rero iryo jwi ribwirizwa kwitwa ntafatiro kubera ni ntafatiro nyene ntirigira ico rifasheko. Hamwe rifata kuri A gupfana, rifatira kuri I gupfisha canke gupfira, rifatira kuri U gupfuba canke gupfumura canke gupfumika ni caba kibaho. Nuko rero kuko gupfumura ndagisigura, gupfana ndaza kugisigura, kuko gupfumura ingobotozo ndaza kuyisigura hanyuma. Gupfana nugupfana ufise ikintu ku mutima canke ufise ikintu mu ntoke, canke gupfana ikintu umuntu muri kumwe, nukuvuga ingobotozo yerekana ko umuntu afise ikintu ku mutima canke agifise mu ntoke canke umuntu bari kumwe. Gupfira nukuvuga ahantu hari kiringo canke ikibanza. Yapfiriye umwaka w'2039. Yapfiriye kumuremera. Dufate ko ari umuntu azopfira iwacu mu 2039. Gupfisha nukuvuga kuba ufise ikintu hama kikagupfana, hama kikagupfirako. Hanyuma gupfuba kugira ibintu ukabiteka bikanka gusha kandi bikanka kuguma ari bibisi. Nukuvuga biguma hagati na hagati bigakendwagurika, biba bipfuvye. Naho rero niho nariko ndabisigura. Nukuvuga mu ntango abapfumu bakora umwe. Jewe ndi umupfumu ngakora ivyo wanje, uwundi agakora ivyiwe, uwundi agakora ivyiwe, uwundi agakora ivyiwe, uwundi agakora ivyiwe. Ibi bintu ndiko ndabwira leta, nkozi leta mvyeyi, ngifata abapfumu, ifata abarozi, ifata abakonikoni, ifate abanangayivuza bose, ibashire hamwe kugira ngo bakorere hamwe muri koperative. Ivyo vyaramye. Aha je ndiko nca mu makanda ya Ntare wa mbere, Ntare rushatsi cambara ntama. Niwe ashitse mu gihugu c'u Burundi yavuze ati jewe nshitse mu gihugu c'u Burundi abantu baragwara, nukuvuga abantu bararogana, abantu baricana. None jewe ndakeneye abantu bakora akazi kukuvura abantu baba bagwaye izindi ndwara. Niko kuca arondera abantu b'abapfumu. Yaciye arondera rero abantu
baja hamwe nkubi gituma we urashaka kumwira uti ntafatiro Patrice nawe uribwira ibintu ntare rushasi cyambara ntama niwe yashizeho ubushinga ntahe niwe yabutanguje kubera hariho abantu b'abahima batashaka kumva ibintu vya ntare rushasi cyambara ntama ngo umuhutu mugufi niki bakamugufiriza kandi urazi ko n'abahima baheruka hariho abo bishe kubera bariko barabangaza batashaka uwo mwami nukuvuga abashinga ntahe bazije guca imanza za mbere na mbere bazicira abantu b'abahima n'abantu bagumukanye ntare rushatsi cyambara ntama no byatanguriye n'abashinga ntahe batanguriye urumva abashinga ntahe bariho n'abapfumu yarabashizeho rero n'ibindi nzovuga hanyuma n'abapfumu yarabashizeho kugira ngo bavura abantu hanyuma yabarondeye gute yabarondeye mu bantu b'incabgênge mu miryango y'incabgênge gushika uno munsi umuryango nzi ntare rushatsi cyambara ntama yakuyemwo abapfumu ni abajiji ubwoko bw'abajiji umuryango w'abajiji ndabaramukije gose n'abantu bakomeye gose harimwo bihome harimwo inamujandi harimwo na runyota nukuvuga abantu batatu bakomeye gose mu gihugu ugasanga bari mu muryango umwe ni intwari gose kandi je kubera nagize uburonzi mu by'imiryango abantu babajiji n'abantu baguma ku mwami n'abantu baguma hafi y'ubutegetsi kandi bakabukingira nico kimwe n'abavubikiro mugabo gusa abavubikiro n'abana b'umwami mugabo abajiji nabo n'abantu n'undi muryango aho rero abajiji nibo yaciye atora abashira mu ncabgênge bari incabgênge rero baca batangura rero barakora ni babandi barangwa ibwami nukuvuga abantu b'abapfumu baje bahera ibwami ahantu bakorera hamwe muribuka ko ari na babandi baheza bakaza bararaba yuko imana zeze kugira ngo umuganuro utangure ngaje sindi mu bintu byo kuganura jewe sivyo ndimwo je gusa ndi kubapfumu igituma bari bafise akamaro gakomeye nukuvuga abapfumu barabaganga bavura umwami bavura abagana bakavura n'igihugu cyose nukuvuga bari abantu bakomeye gose arico gituma nubu je ntafatiro Patrice ngirani abapfumu baje hamwe bagire koperative hama bakora ibintu biboneka bakore bareke kwica abantu ahubwo ubwo bumenyi bafise ubwo bushinga ntahe bwabo bagerageze gukora ibintu bishobora guteza imbere igihugu cy'u Burundi kandi birashoboka n'abazungu barabikora uko nkavuga rero nti abapfumu ikibanza cyabo si mwibohero abapfumu ikibanza cyabo ni mwirogorero ahantu barogorera ni mwipfumuriro ahantu bapfumurira mugabo cyane cyane je nshima ijambo irogorero cyanye mu kigo muga mu kigo oya irogorero ni jambo ryiza hanyuma abapfumu rero barapfumura aha urashobora kubona hinge abereke umuhungu wanje abereke uno munsi uri karamfata amajwi uri karamfata amasanamu n'umuhungu wanje parfait bonwa representant uri karamfata amajwi aho rero nukuvuga gupfumura ni iki hariho ku inyitangizo hanyuma na yapfe navuga na ikintu ngomba kuvuga cyambere na mbere ni ngobotuzo bavuga ngo ni guhengama umuntu ahagaze ruhenga abantu bavuga ngo ni ngo guhengama niko bayita mugabo na irabaho numva gupfumura nukuvuga umupfumu reka mbane nsigura umupfumu n'umuntu afise impengamiro afise ukugene afise akami afise n'impengamiro z'umuntu w'umupfu murazoraba abantu b'abapfumu n'abantu wogira ngo ntibakomeye wogira ngo barapfuye no gupfa ndaza kubishikako kubera iki kubera bifata nabi usanga bambara impuzu zitameshe ugasanga impuzu zitabutse ugasanga n'amenyo ntibashobora kuyoza ugasanga bameze ukuntu kugira ngo batera ubwoba nukuvuga bagira ibintu mengo sabantu mengo n'abantu bapfuye ndaza kubisigura nukuvuga gupfumura iyo ngobotuzo ni yakame ni y'impengamiro nukuvuga n'abantu bahengamiye mu bapfu nuko abapfumu nukuvuga abantu bahengamiye mu bapfu hanyuma gupfumura iyo ngobotuzo iriko nayo ni gwahukanya ibuza abo bapfumu kugira gute kuja mu bapfu iyo ngobotuzo ibuza igikorwa cyo gupfa ku bantu bariko bitura abapfumu nukuvuga we ugwaye ukaba wegereye urupfu baca bakubuza kugira impengamiro yo kuja mu rupfu
baca bakubuza kuja mu rupfu ahubwo bakakujana ahantu mu buzima. Nuko navyanditse ngira nti gupfumura na kame, impengamiro, ingene, akami k'umuntu, hanyuma nkavuga nti iki naco ingobotozo ikabiza kwahukanya igikorwa co kuba umuntu ari mu bapfu. Uti ivyo navyo ntafatiro Patrice bije gute? Ingene bije nguku. Nukuvuga abapfumu n'abantu bariga bakaraba aho bari, bakaraba ahantu hose, hanyuma bakamera nk'abantu b'abapfu, baraja n'ahantu hari urupfu kugira ngo bashobore gutegera isi, bashobore gutegera ingene ibintu bigenda. Nukuvuga baraja ahantu hari urupfu, nukuvuga barirekura bakijana ahantu hari urupfu bakagwegera kugira ngo bashobore kumenya ibintu byinshi gose. Imigigwa nayo bagira barayigira gushika hafi yo gupfa, kubera imico yabo, ingendo yabo, ingiro yabo usanga yegeranye n'abantu umengo s'abantu, wogira ngo baraheza bagapfa. Aho rero bararaba ibiba kw'isi, nukuvuga ibintu biko bira kw'isi. Ubu urabona hari ibitutwa, bereke urabona hari ibitutwa, hamwe n'abandi babwira nti kino gihugu cyabamwe ibitutwa. Urabona hari ibitutwa, nukuvuga nta zuba ririho, baritegereza bakamenya bati rero burya rero ko hari ibitutwa nibi. Barategera ibiti bakamenya ko hari igiti ukiriye imizi ucupfa, bakabimenya. Baraheza bagasoma ibihe bakabisoma bakamenya bati ubu rero ku kwezi kumeze gutya ni ngorane, ubu naho ko kuruku ni ngorane, ubu ko kuruku ni byiza, kubera baragendereje barazi gusoma ibintu. Hanyuma baravura, ko barize kuvura. Ngomba ndakubwira igituma baraba ibintu. None nk'ububibaza yuko abapfumu bamenye gute umuti uvura inzoka yagukomoye? Babimenye gute? Kumbure nk'inzoka yarakomoye inka, canke yakomoye impene, canke yakomoye inkende, hanyuma iyo nkende ikiriruka irafata ivyatsi ikirivura. Bacaramenya rero yuko ivyo vyatsi bivura ubumara bw'inzoka, canke imbwa isara ikuriye. Hariho ibintu dufate kumbure nk'imbwa isara yariye nk'impongo, impongo ikagenda ikarya ivyatsi, baca bamenya ko ivyo vyatsi ari byo bivura ibisazi by'imbwa isara. Nuko niko bagiye baravyiga, kuko baraheza bakaraba bati umuntu ari umunyota sinzi ingene umeze, akawuvanganya nibi bica bitanga ibi, bica bitanga ibi, bica bitanga ibi. Niko abo bapfumu bakoze. Aho rero abapfumu baratanga imiti, nteje kuvuga ko batanga imiti, ko barashaka guha umuti umusabiko, cyane bakaguha umunyota, cyane bakaguha ivyo uhekenya, cyane ibiki nibiki, cyane bakaguha n'amazi. Ariko abapfumu kandi barakoresha n'amareba n'abanyamareba. Amareba ni iki? Amareba ni mizimu. Mugabo ko umupfumu ari umuntu mwiza atica abantu, akoresha imizimu myiza, nkuko hari indi mizimu mibi. Ndaza kubishikako. Abapfumu barakoresha abavyeyi, mugabo abavyeyi beza. Abapfumu barakoresha abaganza, mugabo abaganza beza. Nukuvuga muri bako navuze imizimu, bavuze ngo Patrice mweranda n'umuzimu, bavuze ngo Idefonse mweranda n'umuzimu, bavuze ngo Parfait mweranda n'umuzimu, kubera abantu barapfuye. Abo bapfumu rero baza kurondera imizimu myiza, ikaba ari bafasha kuvura. Abarozi nabo ndabishika ko hanyuma aho barondera imitima myiza. Iyo mitima myiza rero niyiheza ikavura. Nka kurya uhamagaye novuga ngo umutima wa Yezu, uti Yezu ingo umfashe. Ubuhamagaye umuntu, ubuhamagaye umutima wiwe. Umva sinovuga ko ari ico kintu ntagomye kuvuga. Umutima wa Yezu ni uhamagara ko ari mweranda rero akaca gufasha gutera imbere. Nuko abapfumu rero baratanga imiti, baracandaga indasago, barakoresha amareba ya mizimu je kuvuga, barashobora no kuvuga gusa. Jewe hari umuntu Igitega yambonye ngo ntafatiro Patrice no kuboko, ndakumuha sinzi ibintu yancapfye mwo gutya ngo uzotera imbere. Cendaraba nahunze no ari Bugesera atana kimwe dufise, naragowe naramokotse ngo uzotera imbere. Yego yabivuze kandi byarabaye, nateye imbere. Ubu mba muri Canada uko biri kose, sindi mu bantu bakenye.
urumva yarabibonye mugabo ntabyo nemera ico gihe yabimbarira mu 19 kangahe. Aho rero abo n'abapfumu babigira. Abapfumu kandi barakoresha ubuhinga bafise bakagarurinda ngo inda yaragiye ngo ikagaruka, hanyuma nk'umukobwa yabuze umugabo cyangwa umuhungu yabuze umukobwa akamuha umukundanya, abantu bakamukunda, hanyuma bagakuba n'abantu nk'umuntu yagiye mu mahanga yahunze cyangwa umuntu bashuhuye bakamurungikira ukubo agataha. Urumva rero ibintu nk'ibyo rero ivyo nivyo abapfumu bakora. Abapfumu rero bashaka gukora ibintu nk'ibyo. Abapfumu bashaka kuvura mutari kumwe. Abapfumu bashobora nzobaha akarorero umuntu yagiye ku mupfumu aramubwira yuko mwishiga haziko bashizeyo ibihembe, bashizeyo imitima bibi. Uwo mupfumu yamubwiye ati wewe ni wataha muhira uraza gusanga ikintu muhira. Yasanze ishiga rimwe ryarandutse hasigaye amashiga abiri, n'ivyo bisigura ngo iki? Asanga n'igikingi c'irembo kimwe carandutse. Umuntu akibaza ati none byarandutse kubera iki? Nukuvuga ko hari imitima mibi, uwo mupfumu akayirandagura akayikurayo kubera ubushobozi bw'iyo mitima mibi, hama ikashisiga irandagura ibintu. Hari ahantu Bujumbura ngo hakunda kubera amasanganya menshi, bakunda kuvuga ko hari imizimu, bakunda kuvuga ko hari ibintu biva muri Tanganyika. N'ivyo bintu biva muri Tanganyika ni biki? Ni imizimu, ni imitima mibi, ni imitima ihumanya. Aho rero ndashitse ku barozi nabo. Abarozi kubisanzwe nico kimwe n'abapfumu. Nico kimwe. Ico batandukaniye ko umurozi arica abantu, umupfumu nawe arakiza. Nukuvuga ibyo umupfumu akora nivyo umurozi akora. Ibyo umurozi akora nivyo umupfumu akora. Mugabo itandukaniro ry'abo bantu, umurozi wewe icajejwe nukwica gusa. Ngomba ndababwire, erega n'umupfumu rimwe arashaka kwica. None je nk'ubu hari umuntu yandungikiye imitima mibi iri muri jewe, akabandungikiye abaganza, akabandungikiye abavyeyi babi, akabandungikiye imizimu mibi ikanzamwo. Je nkagenda ku mupfumu munaka kambwira ati we ntafatiro Patrice rero burya urimwe abaganza, hanyuma ugasanga abankuyemwo ukaje usanga babwiza kuca bagaruka kuwarungitse ibyo bintu. Nani umva ko uwo muntu aciye yapfa yari yandoze, aciye yapfa ntumva ko apfuye kubera umupfumu amvuye. Umupfumu akankuramwe ivyo bitima bibi, akankuramwe iyo mizimu, bunonye iyo mizimu ikakivumbuka ikakigenda kuwa birungitse akacapfa. Apfuye rero kubisanzwe abayishwe n'uwo mupfumu, n'abapfumu bariyica nzobishikako. Abo bapfumu rero, abo barozi rero, nama ndabivuga ko ikibanza cabo si muri gereza, si mu munyororo. Ikibanza cabo ni mwirogorero. Ikibanza cabo si muri gereza namba. Abantu bakora gutyo sabo gufunga, nabo guha aho bakorera irogorero, nabo guha uburyo. Kuko ntare rushatse cambara ntama yarabahaye uburyo barakora. Abapfumu nzobishika ko hanyuma bari abantu bubashwe, batunze, bafise ibintu. Abapfumu bari nk'abaganga. N'ubu rero abapfumu babahe ubushobozi bwo gukora, hanyuma ubwo bushobozi bwabo bushobore gukora. Abadayi nta kintu bakoze, baci bagira ihonyabwoko ry'abapfumu bose mu Burundi. Kubera iki? Kubera ko bakora uburozi buja ku myambi. Jewe murabona ko ikirundi kirumvwa muri Tanzania, kirumvwa mu Rwanda, kirumvwa muri Kongo, kirumvwa mu Buganda, kirumvwa kwisi yose. Hari abantu benshi bumva ikirundi. Hariho n'abantu bo muri Afrika y'Epfo bahora bambwira ngo ibintu ngo uvuga ngo bimwe ngo turavyumva, ngo uvuga buke ngo utavuga utebuza. Ko je ndiko ndavuga ntebuza cyane. Hariho rero umuntu umwe wo mu gihugu ntagomba kubabwira, yambwiye ati none ntafatiro Patrice urazi gukora ubumara. Ngo urazi gukora ubumara, ubumara ubuhe? Ngo bwa bundi ngo mwe bwa basogokuru ngo bashira ku myambi. Ibaza uwo muntu si umurundi, uwo muntu si umurundi. Mugarazi ko abarundi twe dukomeye, arazi ko twe dukora ivyo bintu. Kandi babwira igihugu yamukamwe mwe mutangara. Ati we kubera urakunda ibintu by'abasogokuru, kandi bavuga ko basogokuru mwayaga, ko abantu bose muvugana, ati ko biri kose ubwiza kububiza. None bakora ubumara gute? Sindamwishura. Mugurumva uwo muntu wewe abana kure y'Uburundi gose, arazi ko Burundi twe dukomeye. Arazi yuko ubwo burozi ashaka kuburonka ico yo bukoresha je ntukimbaze. Mugabo we yarabimbagije. Iyumvire rero. Mugosanga abarundi ugasanga ibyo bintu dushira ku myami twoshora kubikora, twororera abantu bari dufasha kubikora, tukibukanya, mugasanga twe ntavyo tugomba gukora. Nawe nuvyiyumvire. Aho rero
nkavuga nti abapfumu nibagire koperative. Kujya hariho koperative y'abantu barima, hariho koperative y'abantu bagira umuziki, y'abantu bagira amaninde, habe koperative y'abaruzi, habe koperative y'abantu bazi ibintu byo gupfumura. Hama bakora iki? Baje hamwe, bashire hamwe ubwo buhinga. Hama bakora iki? Ubwo buhinga tuzobukenera. Hama tuvura abantu, tubavure mu mutwe. Burya hari abarundi benshi usanga bagwaye kubera baraciye mu bintu byinshi cyane, ugasanga ngo abarundi barakomeye, hari benshi bagwaye. Aho twari New York muri Leta Zunze za Amerika, nyene inganji umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Vice Ndayishimiye yatubwiye ati nta ukora ico akunda adatera imbere. Wavyumvise? Nta ukora ico akunda adatera imbere. Ntibikunda. Je ibintu ndiko ndagira ibintu by'ikirundi ndabigira kubera ndabikunda, nta mafaranga ndabironkamwo ntaki, aharakanye gose mugabe heraba naje kugira ngo ndababwira ibintu ndabereke n'abarundi bari mu Burundi ko ndahantu ubuhaguye uburabura, hama nzosanga ngaruke ndabereke atari uburabura ruriho. Nico kinzana ngaha kugira ngo mubone kumbura bati ntafatiro Patrice ahanaba haraguye muhamenye. Yavuze ati nta ukora ico akunda adatera imbere. Ico ni cambere. Ica kabiri yavuze umuntu ahomba kukakora ivyo atagiramwe impano, ufyidikira uhenda. Yarabivuze mwaravyumvise. Uhenda ibintu, uterateranya utuntu, ufundikanya utuntu, ntushaka gutera imbere. Mugabo ukora ibintu ushaka, ukora ibintu ukunda, naho biba bigoye gute urazinduruka bikora. Ikirundi cy'abarundi ni ibintu bintwara umwanya munini cyane. Kubera bijya bintu biba vyanditse. Niba urabona ko nabiteguye byose biranditse. Biranditse rero ko byanditse byari byo nabanje kwiyumvira, nkabitegura, nkaza bakamfata amajwi, byose nkabikora, nkabigushikiriza. Niko yavuze ati nta ukora icyo akunda adatera imbere. Umuntu ahomba kuko akora ibyo atagiramwe impano, ibintu afyidikira gusa. None ko ari abantu bakunda gupfumura, none ko ari abantu bakunda kuroga, none ko ari abantu bakunda kuguruka, ni kubera iki atuba koperative y'abantu baguruka? Urumva barabikunda. Niko yavuze. Ariko yavuze rero ko ari abantu bakunda kuroga, rondera abantu bakunda kuroga bagire ikoperative y'abantu bakunda kuroga, hanyuma ubwo burozi mugabo ntibaroga abantu, ubwo buhinga bakoresha buzokoreshwa ikindi. Nzobishika mu kiganiro ca 4. Abo bantu bagomba gupfumura bapfumure. Abo bantu baja kwa muganga bagende kwa muganga. Mu Burundi twe turonke otrako yo ku rutaro. Mu Burundi turonke otrako abakonikoni. Haba abantu baguruka, haba abantu bavuye mu Kirundo bigira mu Giheta, haba abantu bava mu Giheta bigira Inyanzarake. Hariho no muntu yakura abantu mu Burundi abatwara muri Afrika y'Epfo. Nzomubabwira bamuha 300, kera bamuha 300. Mu 2000 bamuha 800. Bakacagenda mu ntuze muri Afrika y'Epfo. Umva rero baragiye. Abo bantu rero ko bafise impano bace babashira hamwe. Ubu rero ndaheraheje hinge ndabereke, ubu ni mu vyisomere ubu ni mu vyisomere rero ibyo nzoshimikirako ikiganiro ca 3 nibi murabisomye. Ico nzoshimikirako ikiganiro ca 3 ni ndangura kintu by'abakonikoni na Nangayivuza. Aho rero ngira ngo ndabasezeye ndababwira nti rero murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma, murakagira impundu n'impuzu, murakagira ibanga nibango mubangira mw'imbuto, murakagira aho mwubahwe, murakagira iyo muja niyo muva, ariko ikibirengeye byose murakarenga, murengane hariya abanzi barengutsa murakarenguka abanzi barenganye hariya, ariko bishitse mukarengukira icyarimwe ngaha bobo bazorengukire ukurengwa. Murakoze nakagaruka.